agira ntumire umuntu yumva umenga biroroshe asaba Imana imwumvishe ko bikomeye, yumva umenga n'amajambo yo guheza umunsi kugira ngo gikorane gihere, asaba Imana imwumvishe ko hari bigezweho vya mpwemu yera wari ukwiye guhabwa. Amen. Vyari vyo vyose nari kuvuga ko ari rwanje jenyene, mugabo ko bibwiwe twese tuvyakire, twakire inkomezi. Imana iguhaye inkomezi, ibizi ko hari ahantu uzozikoresha. Amen. Ejo nariko ndivugana ijambo rivuga ngo iyo wabona uhuye n'ibikomeye uzumenye ko Imana yabanje kuguha inkomezi, kandi iba yabipimye ikabona yuko hari ibintu bikomeye. Si kubera nariko ndahura n'ibikomeye naho bitobura kuza, mugabo ahubwo ryari jambo numva ririko riritereka mu mutima wanje gutyo nyene. Kandi uwo twubakanye arazi amajambo natuye mu gitondo turiko turasenga. Isezerano ry'Imana riratwemerera ngo tuzoca mu mazi ntazoturengera, tuzoca mu muriro ntuzotubabura. Mana ishimwe. Aleluya. Gabo abatinya guca mu mazi batanazi yuko bazoyacamwo, iyo bayashitsemwo baradobera, ariko wewe ubarigwa ntuzodobera niwavyifatamwo neza kubw'uyu mwanya. Amen. Aleluya. Ndakunda agakiza, sakanyantege nke, saka abantu badashaka guhura n'ikigoye, ahubwo agakiza ni ak'abantu biteguriye guhura n'ibigoye bigasigara biribaza ngo uyaciye aha yarinde iyindi. Amen. Agakiza kaduhindura abantu baca mu bigoye bigasigara birabazanya biti mbega yarinde aciye hano, kuko umutego twateze ntiwamufashe. Ibiharuro vyakozwe vyabaye amazi, vyabaye ubusa, kubera ko umuntu w'Imana ngo ameze nk'umuyaga, utamenya iyo uvuye utamenya n'iyo ugiye. Hanyuma kandi abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Haleluya. Wagira uwo mutima gutyo, bizoba vyoroshe yuko wihanganira inzara, bizoba vyoroshe yuko wihanganira ifyeri ry'isi utaronse, bizoba vyoroshe yuko wihanganira ukunezerwa kuko mw'isi utaronse, bizoba vyoroshe yuko wihanganira ingorane kanaka uhuye nayo, ahubwo ntuzovyihanganira gusa, uzobibyaza umusaruro havukemwo icubahiro c'Imana. Imana ikomerwe amashi yayo. Haleluya. Mana ishimwe. Numva hagarutse akaririmbo nataziriyemwo Imana nkiri muhira. Hari inkomezi zitangaje mu maraso ya Yesu, hari inkomezi zitangaje mu maraso y'umukiza. Haleluya. Mbega uragomba kunesha umubi, hari inkomezi mu maraso, ntugomba kandi kwera derere, ayo marasa zari inkomezi, hari
mezi zitangaje mu maraso ya Yesu hari inkomezi zitangaje mu maraso y'umukiza. Aleluya. Ababikije ubugingo Yesu ntibatinya gutanga ubugingo bwabo, kuko barazi ko inyuma yo gutakaza byose ubugingo bwabo burabitswe neza. Oh, haleluya. Inyuma yo gutakaza amasifa yo mu isi, inyuma yo gutakaza gushemagizwa, inyuma yo gutakaza amagara, inyuma yo gutakaza ibitandukanye, inyuma yo guhomba, uzosanga ubugingo bwawe bubitswe neza. Umuntu yotanga iki? Niko Bibiliya ibaza. Umuntu yotanga iki ngo acungure amagara yiwe? Cyangwa n'igiki atotanga ngo acungure ubugingo bwiwe? N'igiki atotanga? None ko yaduhaye ico c'agaciro karengeje ubundi buciro, n'igiki cyo tubuza gukora ibyo agomba byose? Niyumvira umugeni yambaye ikanzu nziza n'urushungi, amerewe neza, ararindiriye umukwe agira aze kumutora, kandi umukwe arindiriye aramuzi. None haje icaduka kigomba kumuterura ku nguvu, kigomba kumutwara ku nguvu, kigomba kumuhendahenda, kandi we warazi uwo yambariye irya kanzu. Uyo mugeni yoca agira iki? Jewe ndamubona kujemwo agaterura bijya birebire byose akiruka kugira ngo ntahushe uwo babana. Amen. Aleluya. Data urahambaye, waje mu isi utwigisha ubuzima isi tazi tanemera, ariko n'ubuzima bunesha isi. Turagushimiye rero cyane yuko hariho inkomezi zitangaje bemera bakozwa n'amaraso ya Yesu. Kandi mwene data yabiririmbye neza ngo izina ry'umwami Yesu niryo ryampaye ububasha bwo kunesha iby'iyi si. Ndagushimiye kandi mukiza mwiza yuko uri kimara inyota ukamara n'inzara. Ntitugenda nk'abantu nk'imbwa igenda irondeza aho ijya ibigufa, ariko turi abantu babumbwe mu izina ryawe ryera Mwami. Nico gituma atavyo kuturesharesha vyogira ico bimaze. Turabitsinze kuba ariko baratsindwa mu izina ryawe ryera. Turabitsinze Mwami. Yesu, turangiye umuntu w'Imana ari hagati muri twebwe ariko arakurikirana ubu butumwa bwiza, ariko arakurikirana iri sengesho. Turamwankiye kumera nk'imbwa ya Meru, turamwankiye kumera nk'impongo igiti itabitse, turamwankiye kumera nk'imfyisi igipfa yivye, turamwankiye, turamusengeye. Ndazi ko impwemu zumvikana, nasengeye abera bawe tiko turavugana aya majambo n'abandi bose barondera ugutungana Mwami, kugira ngo kano kanya bahabwe inkomezi zo kunesha ivy'iyi si no kwakira umugisha uva ku Mana utavangwa n'umubabaro Mwami, kuko utazobura kugirira neza uwera wawe, utazobura guhaza umushaha w'umugororotsi. Ijambo ryawe rirambwira ngo uhoraho ngo ntazokundira umushaha w'umugororotsi kugira inzara. Oya, ntuzokundira umushaha w'umugororotsi kugira inzara, ariko wategekanije ameza yawe ahora atunganye. Turasengeye kujya ku meza no gufungura mu izina ryawe ryera. Ameza yawe atarimwo uburozi nk'ay'umwansi arimwo imitego. Turasengeye Mwami kugira ubugingo, umuntu atagenda arondeza kubaho nk'utariho, ariko umuntu agenda ariho yemera gutanga ubwo bugingo afise muri we Mwami. Au nom de Jésus Christ turabigusabye Papa, mu izina rya Yesu Kristo,
haleluya. Hindura mwami, hindura imitima yaricitse intege, hindura imitima yagenda menga ifisa ameru yukubaho mwami, yakira ubuzima kuri wewe kugira ngo ubwo buzima buteze umuntu wese akaruhuko agendana ibihe byose mwami. Merci, turakwizigiye, turizigiye ubuntu bwawe, turizigiye kugira neza kwawe, turizigiye intsinzi yawe. Nasengeye mwami Imana umuntu yari yifata nk'umunyantege nke kugira ngo aka kanya mwami Yesu Kristo inkomezi zawe mwami aba arizo yakira, kwakira amabwire y'umwansi, kwakira amabwire y'abadayimoni, kwakira amabwire y'isi, kwakira amabwire y'abacitse intege, kwakira amabwire y'abananiwe. Yakira inkomezi zawe mwami. Turagukomeye amashyi y'icyubahiro cyose, wowe gakiza gahambaye, wowe mwete wacu, wowe mwizigirwa, wowe mahoro, wowe wongera inkomezi abadendebukiwe, wowe usubizamo intege abazaheranye. Yesu turaguhaye icyubahiro mwami. Turimye ijambo ibyariko birateza intege nke, turimye ijambo ubushobozi bw'indwara, turimye ijambo ubushobozi bw'ibyago, turimye ijambo ubushobozi bw'ibyaha, turimye ijambo kahise kabishe, turimye ijambo kubu kananiranye. Turakiriye ijambo ryawe, wowe uvuga ngo humura, wowe uvuga ngo naranesheje. Umwe nawe rineturuye ndumugwaneza, zajya ngukomeza kandi zajya ngutabara, nkuramiza ukuboko kwanje kw'iburyo. Data turaguhaye icubahiro. Abwikuzo Mana y'Aburahamu, kubw'imirimo myiza ukoze, wanyeretse kera y'ukuntu na n'uyu munsi urabinye. Imigambi yawe si nk'iyaba, imbaraga zawe si nk'izabo, kuko ibidashobokeye abana ba imbere yawe birashoboka. Imbaraga zose zandwanyaga waziribatiye igorogota, ndetse n'ibisigisigi vyazo ubu nta bubasha bigifite. Imigambi yawe si nk'iyabo, imbaraga zawe si nk'izabo, kuko ibidashoboke bana b'abantu imbere yawe muze mwese abemera ko Yesu ari umwami mwiza dukingira, haba ku manywa haba mw'ijoro. Tuvuge tutishimwa mu imigambi yawe si nk'iy'abantu, inkomezi zawe zirengeye ububasha bwose. Na za nkomezi zituruta imbere yawe zaratsinzwe. Imigambi yawe si nk'iy'imbaraga, kuko ibidashobokeye abana imbere yawe wananiwe hehe? Ni hehe wahisemo ko Yesu amaramazwa kuko wagwaniye inyungu zawe? Saba Imana imbabazi. Ni hehe wahisemo ko ishengero ry'Imana ritukwa? Ni hehe wahisemo ko unezerwa ariko inyungu za Kristo zikagenda, ijambo ry'Imana rigahonyangwa,
ubutumwa bwiza wakiriye bukamera nk'ikintu caboze, ni hehe wahombesheje ubwami bw'Imana? Saba imbabazi Imana, urinde mu bisanzwe, uri umwana w'Imana. Ni gute utetereza so ukubahisha umwansi wiwe? Nimba utari umwana w'Imana woba wahisemwo nabi, hitamwo kano kanya nawe uhinduka umwana w'Imana. Abakeneye imbabazi z'Imana dusenga. Aha turi hamwe tuti Mwami Yesu, ngirira imbabazi. Ntivyari bimbereye kugutukisha, kuko warangiriye neza, warangiriye ubuntu. Ndagusavye umbabarire. Amaraso yawe wavuye ku musaraba, ndizeye ubushobozi bwayo bashobora kuntunganya, akampumanura, akampa umutima mushasha, kandi ukanyuhagira. Imbabazi zawe zigatuma ntazocirirwa urubanza rw'ivyo nakoze, niyumviriye, nagendeyemwo udashima. Wa munsi w'urubanza nzorenguka imbere yawe ntatsindwa. Ndagusavye bikira ubu ngendane umutima utanyagiriza ikibi imbere yawe n'imbere y'abantu. Urakoze, umpe inkomezi ntahorana z'ukugororoka, z'ugutungana, gushika aho uzozira kuntora. Ndabisavye mu izina ryawe ryera, ndizeye ko bimpaye, kandi ndarengeye cane ibindwanya bibi. Kandi wewe uri muri jewe uruta uri mu bisi. Ndakira intsinzi yawe. Satani nta bubasha mfiseko, ahubwo ni jewe ndabumufiseko, kuko wavuze ngo henda bahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo n'ukunesha ubushobozi bwa wa mubi bwose. Ubwo bushobozi ndabwakiriye mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Nizigirwa amahoro yawe abane n'ishengero ryawe, abaja sindi imitwaro Mwami bananije. Ndizeye yuko naho nyene ubagiriye neza, ariko ico dusengeye cane ni kugira ubuzima bwawe busesekaye, tugatanga n'ubwo buzima ku batabufise. Tubisavye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen.